Amahoro mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro kaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi ayo nayo reka tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Hatangujwe icese kuri uno wa gatandatu ihiganwa ry'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge Miss Burundi umwaka wa 2022 kurira amashure bane ba mbere ni kamwe mu turusho tw'iryo higanwa nkuko vyashikirijwe n'urongo ishyirahamwe ritunganya iryo higanwa. Hano mu gisagara ca Bujumbura imigwi 11 ihurikiye mu ishyirahamwe ry'urukino rw'amaboko volleyball niyo iriko irahiganwa mu nkino z'umwaka w'ibihumbi 2022 n'inkino rero zitangujwe n'iryo higanwa muraza kubikurikira muri aya makuru mukanya tujya mu idonido ryayo. Kaze mwidonido ryano makuru duhera mu gisata c'agateka kazi na muntu. Abashinga amateka barifuza kumenya igituma abanyororo bagumizwa mu mabohero kandi barejejwe. Biri mu vyabajijwe umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu kuri uyu wa kane igihe yari kashikiriza icegeranyo c'ivyo mugwi waranguye mu mwaka wa 2021. Dr. Sixte Vinyini Muraba yishura ko ibibazo be nivyo bitoregwa inyishu n'ubushikiranganje bw'ubutungane n'inkuru tubaza Nicole Ninazwe. Bimwe mu bibazo vyagiye biragaruka igihe umugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu ushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka wa 2021 ni ibibazo vyerekeye igitigiri c'abarekuwe n'abategerezwa kurekugwa n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Sixte Vinyini Muraba arongoye umugwi CNDH akaba yatanze umuco asigura abegwa n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Tubanze dutomore neza muri raporo biranditse igitigiri c'ibihumbi 5,255 s'abantu bategezwa kurekurwa ngo batahe muhira bavuye mu musho n'abantu bose hamwe ikigongo c'umukuru w'igihugu categerezwa kuri ico kibafashije. Muri abo rero harimo abarekurwa mu minsi total de la peine barekurwa bagataha, hari habo bafata imyaka bari bakiri imyaka 20 bakabashira ku myaka 10. Ni kuvuga ko iki gitigi twatanze n'abatashe, ni kuvuga ko hariho amadetaye y'abandi bantu baronse remise partielle y'igihano bari baciye. Iduce twiyumvira rero ko ari ibihumbi 5,255 bategerezwa mugiye gusoma igateka irabivuga neza. Kubijanye n'imanza z'abanyororo zicibwa ariko ntizishigwe mu ngiro, abashinga amateka barifuje kumenya ico umugwi CNDH uheze ugakora. Mu nyishu yatanze urongoye umugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu yamenyesheje ko ico kibazo kibarengeye mwene ivyo bibazo biba bibarengeye ubushikiranganje bw'ubutungane buheza bukabifata mu minwe. Tubandanye nano makuru rwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye rwariyunze rugongera rurakorera hamwe imigambi y'iterambere. Inyuma rero yaho ruronkejwe inyigisho zo kubana neza n'ikigo cishinze gukinga amatati Senape mu mugambi waco tuganire twubake uriko urarangurwa mu ntara zitanu. Serge Ntakirutimana hajeje gutunganya imigambi muri ico kigo avuga ko uburyo bubonetse bashoboye kubandanya no kuwagura n'inkuru tubaza Ahmed Mutori. Uwo mugambi tuganire twubake watangujwe imbere y'amatora yo muri 2020 wakoreye mu ntara ndwi n'amakomine ndwi nyene y'igihugu ukaba wafashije ugwaruka gusubiza hamwe ngo ivyatumye gwiyegeranya
rukanagera ku ntambwe yo gukorera hamwe imigambi y'iterambere nk'uko bivugwa na Serge Ntakirutimana ajejwe gutunganya imigambi mu kigo Senap. Twarahejeje rero turabahaye inyigisho zitandukanye, turabashiriraho uburyo bwo kugene boza barahura kenshi na kenshi bakaganira. Inyuma rero y'amezi atari make twahavuye dusanga gwagwaruka gwamaze kumenyerana, baraja hamwe mbere baca batangura gukorera hamwe ibikorwa by'iterambere. Ubu rero mu makomine atandukanye ubwo gwaruka ruri mu migambi itandukanye ruri mu mahuriro, usanga bamwe bashizeho amakoperative, abandi bashiraho amashirahamwe, usanga barimira hamwe, usanga bafise ubworozi bwabo bw'amafi canke ubw'inzuki. Vyaratumye rero bamenyerana, ubu barafise ibyo basangiye, ubu ntibacirukanako. Vyaratumye kandi bashobora gukora n'ibikorwa by'iterambere byo ku mitumba, no kuvuga gushigikira batowe haba mu mitumba haba mu makomine. Gabriel Mukama numwe mu gwaruka gwafashijwe n'uwo mugambi mu ntara ya Bubanza, aratwiganira uko umubano wifasha ubu hagati y'ugwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye. Barashoboye kutwegeranya turugwaruka rwo mu migambwe itandukanye, baratugirisha amanama batwigisha kubana neza, twigisha imvugo idakomeretsa, imvugo iremesha, baratwigisha gutatura amatati bidaciye mu nguvu, mu nyuma baranatwigisha kwirangurira imigambi mugabo tukayirangurira turi hamwe nk'ugwaruka rwo mu migambwe itandukanye. Mu ntara ya Bubanza turi ugwaruka 53 twagiye hamwe dutanguza imitahe mito mito, no kumenyesha ko twatanguje amafaranga 10,000 ku muntu. Turatira ikibanza ajeje intwaro babidufashijemwo dushobora kororeramwo amafi, tukaba turiko dukora projet y'ubworozi bw'amafi. Igihambaye cyane nuko rimwe mu ndwi canke kabiri mu ndwi turahahurira turi gwagwaruka tugiye kuraba iterambere yashaka igikorwa cacu ko kimeze, tukayaga n'urundi gwaruka rutari muri koperative ruri mu mugambwe itandukanye, rukabona ko abari mu migambwe itandukanye bashaka gukorera hamwe, bigatuma haba ikibano ciza aho tubaye ku mitumba. Serge Ntakirutimana akavuga ko mu kigo Senap bafise icifuzo cy'uko uwo mugambi wobandanya ukanashika mu zindi ntara n'amakomine, kuko basanze warafashije ugwaruka bimwe biboneka. Twebwe ahacu uko tubona twabikoze neza, turizera neza yuko n'uwo mugambi nkumbure ushobora kuzobandanya. Abitavye inama bakaba basavye ko uwo mugambi tuganire twubake woshigikirwa na leta kugira ushobore kubandanya. Turabandanya nano makuru. Hatangujwe icese kuri uyu wa gatandatu ihiganwa ry'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge Miss Burundi umwaka w'2022. Mu kiganiro ku bamenyesha makuru urongoye ishyirahamwe ritunganya iryo higanwa amenyesha ko abifuza guhiganwa yandikwa rizorangira ku igenekerezo rya 8 ntwarane. Amenyesha kandi ko ukurihira amashure bane ba mbere ari kamwe mu turusho twiyongereye uyu mwaka. Inkuru tubaza Audrey Akimana yimenyereza kuri televiziyo Isanganiro. Ivyo bikorwa vy'ihiganwa rya Miss Burundi y'uyu mwaka 2022 vyatanguje icese uyu munsi, aho bagarutse ko iryo higanwa ryagenze mu mwaka uheze, banashima ko ryagenze neza, ngo nico gituma n'uyu mwaka bagire bategure irindi higanwa riha amahirwe abigeme ryo gushikiriza imigambi yabo. Kwiyandikisha mu iryo higanwa hariho ibisabwa bafatira ko nk'ibijanye n'imyaka, ibiro hamwe n'ibindi, nk'uko tubishikirizwa n'ujeje kumenyesha makuru Dacia Munezero. Na byahindutse ni nka biga byo mwaka uheze, hariho urumwigeme uri umurundi kazi ufise n'indangamuntu ivyemeza kuba ushobora kuvuga mu Kirundi no mu Gifaransa, uzi icongereza na kabiga, ariko dusaba cyane cyane Kirundi n'igifaransa, ukaba wahejeje amashuri yisumbuye ufise n'urupapuro rubyemeza, ufise imyaka hagati y'imyaka 18 na 25, ufise uburebure bungana n'imetero n'amasantimetero 65, ibiro bishika kuri 65 maximum, ukaba atamwana ufise kandi ukaba ufise kazi judiciaire. Aranatubwira ubushimwe buzohabwa bazoba batowe. Ibizohabwa
aba Miss hariho nka bijya twahaye abaheruka Miss Buhundu Nyangera azoronka umuduga kandi azohabwa umushahara ku kwezi kandi arihigwe n'amashure azoba ariko ariga university azoba ariko arigamo. Première dauphine azoronka 2 miliyoni hama deuxième dauphine 1,5 ha Miss Popularity 1 miliyoni. Hambavu y'utuganuke batanze umwaka uheze hariho utundi turusho tuzohabwa abigeme 4 bazotogwa tubishikirizwa na Sultan Suleiman Uwamahoro. Ibishasha akabirya nuko Miss Burundi ari we wenyine yarasanzwe arihigwa amashure. Ubuhoho twagiriye ko tuvuga tuti nivyegera vyiwe uko bazoba ari bane bose bazobasha kurihigwa amashure ikiringo c'umwaka wose. Kigira kabiri twashize ko ico twise akaganuke encouragement no kuvuga yuko buri mezi 3 tuzoza turagira inama kugira turabe ibikorwa barya batowe ibikorwa bazoba baranguye mu kingo c'amezi 3 turi kumwe n'ubushikiranganje ubudandaji amahinguro n'ingenzi hama haheze hatangwe akaganuke k'amafaranga angana n'umuriyoni amafaranga y'amarundi ku mwigeme azoba yakoze ibikorwa byiza kandi byinshi gusumba abandi mu cyo kiringo c'amezi 3. Iryo higwana rya Miss Burundi rikaba riba buri mwaka, intumbero nyamukuru yaryo akaba ari gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge. Turangirize hano makuru mu gisata cy'inkino aho imigwi 11 ihurikiye mu ishyirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko volleyball hano mu gisagara cya Bujumbura ariyo iriko irakina ihiganwa ryo gutanguza inkino z'umwaka w'ibihumbi 2022. Ezekiel niyo yankunze harongoye iryo shyirahamwe amenyesha ko ibikorwa byo kubaka ikibuga cy'inkino cya kijambere gikinirwamwo izo nkino z'umupira w'amaboko bigiye gutangura. Tumukurikire. Muri association ya volleyball y'Ibujumbura twaratunganije ihiganwa rya tournoi d'ouverture imisi yose yo hegereje championnat kugira tutangure championnat twama dutangura kuri tournoi d'ouverture ni mu ntumbero yo kugira tugarukana abakinyi ku kibuga nimwaburya baba bamaze igihe atari ku kivi. Rero ni muri intumbero cyo tubatangura muri tournoi d'ouverture kugira nabo bazoje muri championnat nyezina bari kuri niveau ishimishije. Imigwi itabiri higanwa ni imigwi nka yose ihurikiye muri association ya volleyball y'Ibujumbura. Imigwi yose y'abahungu ko ari 6 n'imigwi y'abadame ko ari 5 yose yaramaze kwitabira higanwa kwitegurira ko baje mu higanwa nyezina rizotangura mu ndwi zokurikira. Ego barabimenyereye nibazo yuko iyo umugutwaye ikibanza ca mbere ni victoire kuri wo kandi umunezero ku mugwi kandi nka association volleyball y'Ibujumbura yarateguye ikizo hakumugwa wa mbere ndetse n'abakinyi bazo kwitwara neza muri rukino. Ivyo vyamabiba misi yose imbere ko dutunganije amahiganwa nkaye. Ego turi bashasha muri izi nzego za association volleyball y'Ibujumbura. Ikintu cyane hanini tuzanye ni kugwiza ama competition. Turashaka kugwiza ama competition nkuko mubona vyatanguye, turashaka kutazohagarara. Iyo abakinyi bagumiye ku kibuga baraduza niveau muri rusangi bigatuma na equipe nationale ikomera kuko baca batora muri abo bakinyi nyene kubaka ikibuga bisakaye si projet ntoyi ni kuvuga birasaba ingufu zidasanzwe. Rero si federation ya volleyball si federation ya basket uwari we wese nk'umukunzi w'umupira w'amaboko ashobora kuguca gutereye namuga abajournaliste mukatsi. Ikibuga ni igikorwa cya twese muri rusange kugira ngo twubake ico kibuga kuko bizotera iteka twese turi kumwe. Nibaza yuko benshi bazobimenyesha muri iyi ndwi imbere ko tuvuye muri ibi bikorwa hazosohoka urutonde canke calendrier y'amamacha azoba muri championnat izokurikira. Nino kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twarateguriye. Shimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira. Abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya no kuyatosora. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.